Igenekerezo rya gatandatu Myandagaro umwaka wa 2023 kuri w'Imana wari umunsi wa nyuma aho ibihugu bigize Cedeao Communauté Économique des États d'Afrique de l'Ouest canke se ECOWAS muri rw'icongereza zari zahaye ingabo zatembagaje ubutegetsi bwa Mohamed Bazoum wari watowe muri Niger umwaka wa 2021 ngo zibe zasubije ubutegetsi bitagenze uko bakaswa umuriro n'ingabo zisize hamwe za Cedeao hamwe kugeza basubije ubutegetsi uwatowe mu buryo bw'amatora biciye muri demokrasi Mohamed Bazoum. Kwirigenekerezo bamwe n'abandi rero bagiye bibaza ibibazo ati ese ingabo za ECOWAS canke za Cedeao zifise ububasha bungana bute kugira ngo zitere Niger mu gihe ibindi bihugu nka Burkina Faso na Mali vyahejeje kwemeza yuko mu gihe Niger yotegwa navyo vyiteguriye kuza gufasha Niger kugeza kuwa nyuma. Ati ese none nizahe ingaruka zishobora kuza nyuma yuko bino bihugu vyisize hamwe biteye Niger? Ikaze tubirabire hamwe, turarabira hamwe ivy'abasesenguzi bagiye bavuga n'amakuru agenda avugwa mw'iyi hangana ridasanzwe. Reka rutangure tubaramutse twongera tubaramutsa twongera tubashimira ko mwandaye mukurikira ibiganiro vyacu, ariko kandi mugire subscribe nimba mutarabikora. Inyuma ya kudeta yo kwa 2026 z'ukwezi kw'indwi umwaka wa 2023 yasize Bazoum atembagajwe naho General Abdurrahman Chiani yahora arongoye ingabo zirinda umukuru w'igihugu agafata ubutegetsi. Ibihugu vy'amahanga vyararemereye cyane umuryango wa Cedeao canke se ECOWAS Economic Community of West African States nabo baca bakora inama vyihuse yabereye i Abuja ku mugwa mukuru wa Nigeria yari irongowe na Bola Ahmed Tinubu perezida w'igihugu ca Nigeria kugenekerezo rya 30 z'ukwezi kw'indwi umwaka wa 2023. Ni inama yarimwo abandi bakuru b'ibihugu nka Patrice Talon wa Benin, Alassane Ouattara wa Cote d'Ivoire, Adama Barrow wa Gambie, Nana Addo Akufo-Addo wa Ghana, Umaro Sissoco Embalo wa Guinea Bissau, Macky Sall wa Senegal, Faure Essozomana wa Nyasimbe wa Togo n'abandi bakuru b'ibihugu n'abarongoye za komisiyo nka urongoye komisiyo ya Afrika yunze ubumwe Moussa Faki Mahamat, Omar Arien Tulay nawe akaba arongoye komisiyo ya Cedeao. Iyi nama yanzuye ko kuva uwo munsi igenekerezo rya 31 kuva uwo munsi kugeza inyuma y'iminsi indwi kuva rero kugenekerezo rya 31 gushika kugenekerezo rya gatandatu z'ukwezi kw'indwi umwaka wa 2023 ko umugwi wa gisirikare watembagaje ubutegetsi uzoba wasubije mu maguru masha perezida Mohamed Bazoum ku butegetsi. Hambavu y'ibi ibihugu vyagumye vyizera kandi binemera yuko Mohamed Bazoum akiri umukuru w'igihugu ca Niger, akiyongerako kandi n'ibihano vya butunzi vyagiye bifatirwa kino gihugu harimo kugarirwa imbibe hagati ibihugu vyose bisanzwe biri mu muryango n'igihugu ca Niger. Niger rero yagiye kure ikatira umuyagankuba igihugu ca Niger washikira abene gihugu bashika ibice 75 kwijana, hafi imiliyoni 25 muri kino gihugu. Mu kugira ibi bishikwe ko rero neza abarongoye ingabo z'igihugu vya Cedeao kuyu wa gatanu igenekerezo rya 4 z'ukwezi k'umunani umwaka wa 2023 barakoranye i Abuja bemeza ko atankeka ko ibihugu bigize uyu muryango bitegerezwa kurungika ingabo mu iki gihugu kugira zitembagaza ubutegetsi buheruka gutembagaza Mohamed Bazoum. Mu yandi majambo kugira basubize Bazoum Mohamed ku butegetsi yakuwe ko kwigenekerezo rya 26 z'ukwezi kw'indwi uyu mwaka. Abasirikare batembagaje ubutegetsi batanguye kurikanura ndetse basavye n'abanyagihugu bashigikiye rino hinduka canke se ino revolution
gufasha gucungera vyuzuye umutekano imbere mu gihugu. Ibrahim Nuduriyo, umwe mu banyagihugu asanzwe aba ku mugwa mukuru wa Niamey muri Niger, mw'ijoro ry'uwa gatandatu aganira n'abanyamakuru ari kw'irondo yagize ati ndaha mu gufasha ingabo ntidushigikiye namba bloke y'akarere yo kudutera, tuzogwanira igihugu kugeza ku wanyuma, nitwemera namba ivyo abafaransa bariko baradukorera. Ubukoroni bwaraheze none bashaka kubugarukana. Ubufaransa ubwabwo bwo bwerekana ko atakabuza bushigikiye ingingo ya Cedeao yo kugaba ibitero ku butegetsi bwa Ciani muri Niger. Catherine Colonna, umushikiranganje w'imigenderanire, bo yagiranira ikiganiro n'uwahoza n'umushikiranganje wa mbere w'ubutegetsi bwa Bazoum, Uhumudu Mahamadou Ikwaidorse, yemeje ko mu gihe Cedeao yoteranije, Cedeao yo kwitega ubufasha busesuye bw'igihugu c'Ubufaransa. Yagize ati ubu Bufaransa burashigikiye cyane ingingo ya Cedeao yo gutesha itembagazo ry'ubutegetsi bwa Bazoum, turifuza kazoza kasesuye kanije n'umutekano mu karere. Yongeye ko yuko Ubufaransa buhamagariye abatembagaje ubutegetsi kurekura Bazoum n'abandi bagize guverinoma ndetse n'iyubahirizwa ry'ibwirizwa shingiro ryagiyeho. Iyi gasopo ariko y'Ubufaransa na Cedeao bisa ni bitateye ubwoba cyane ubutegetsi bwa Ciani, kuko kuri wa gatandatu Colonel Major Amadou Abdurrahman avugira ingabo yemeje ko Niger yiteguye kwakira no kugwanira igihugu, akagwana n'ingabo z'umuryango wa Cedeao. Ibi kandi bikaba bishigikwa n'ibihugu vya Burkina Faso ndetse na Mali, vyose bikaba ari ibihugu birongowe n'abatembagaje ubutegetsi. Kwigenekerezo rya 30 z'ukwezi kw'indwi umwaka wa 2023, umunsi Cedeao ikorana Mali na Burkina Faso basoreye hamwe itangazo bemeza ko hamwe Niger yoramuka itewe atankeka ibi bihugu bizoza ku ruhande rwa Niger bikagwanya ivogerwa ry'ubutaka bwa Niger, kuko ngo gutera Niger bisa nk'ugufogera ubutaka bwa Niger ndetse n'ibihugu vya Burkina Faso hamwe na Mali. Bimeze uko mu gihe ku rundi ruhande mu nama y'ingabo za Cedeao, Senegal na Cote d'Ivoire zemeje ko zigiye gutanga ingabo nubwo hatavuzwe igitigiri zigiye kurungika ngo zizofwifatikanye n'ingabo za Nigeria gukuraho ubutegetsi bwa Ciani. Gusa na Nigeria kurekura ingabo ngo zije kugwana biragoye, kuko Sena canke inama nkenguzamateka ya Nigeria yasavye president w'igihugu aheruka gutorwa Bola Tinubu kwigengesera no kurondera izindi nzira zo kwifashishwa aho kurungika ingabo muri Niger. President wa Sena Godswill Akpabio yabwiye abanyamakuru kuri wa gatandatu ko basavye President Tinubu asanzwe arongoye ECOWAS kurondera inzira za diplomasi na politike mu gukemura iki kibazo aho kwifashisha ingabo. Kurungika ingabo kugwanira hanze y'igihugu muri Nigeria bibanza kwemezwa na Sena yemeza ko urugamba rushobora kuba rwotwara ubuzima bw'abasivile benshi. Nigeria ni igihugu gisanzwe gihana urubibe na Niger rushika ibirometero 1,500 yose. Si Nigeria gusa isa n'iyiri mu madidane ndetse n'igihugu ca Algeria naco ari igihugu gihana urubibe na Niger ciyamiriza ivyo kurungika ingabo muri Niger ngo kuko bishobora guteza ibibazo vyinshi aho kubikemura canke se kubikuraho. Abdelmajid Tebboune, umukuru w'igihugu ca Algeria, aganira n'abanyamakuru kuri televiziyo ya NHR TV, yemeje ko irungikwa ry'ingabo za ECOWAS muri Algeria muri Niger
bishobora guhungabanya umutekano mu karere kose ka Sahel, ndetse ngo ibi ntaho vyoba bitaniye no guhungabanya umutekano wa Algeria. Yagize ati kurungika ingabo nta ciza na kimwe vyozana vyotuma akarere kose ka Sahel gasha. Algeria nitwe ibi biraba cane kuko dusanga ibirometero vyinshi na Niger. Oya, si wo muti namba wo kurungika ingabo. Ni icahe igihugu murabona koko harungitswe ingabo hajemwo amahoro asesuye. Raba nka Syria ndetse raba nka Libya, vyose nta mahoro yigeze aboneka. Ku bwa Tebune rero irungikwa ry'ingabo koba ari nko gusuka essence mu muriro uriko waka. Kuri we rero ngo ntashigikiye namba ingabo za Cedeao. Mali na Burkina Faso, ibihugu bishigikiwe n'Uburusiya, vyemeje ko guteranije bizoba nko gutera ibi bihugu. Naho Nigeria, Cote d'Ivoire, Senegal, Benin n'ibindi bihugu bisanzwe biri mu muryango wa ECOWAS canke Cedeao, vyo bisanzwe bishigikiwe n'Ubufaransa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bisa nkaho hamwe intambara yo kwaduka, bino bihugu bikaja gutera Niger ari ibihangange vy'Uburusiya ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika vyogwana ku mpande zose. Muri ivyo haza kandi umutwe wa Wagner, aho kuri wa kabiri kwirigerekerezo rya kabiri z'ukwezi k'umunani umwaka, delegation y'ubutegetsi bwa Ciani yagendeye Mali bakayaga n'ingabo za Wagner kuza gufasha. Wagner ndetse na Ivyinjiyemwo asanzwe arongoye uyu mutwe mu ndwi iheze yemeje yuko bagiye gufasha kugarukana amahoro mu gihugu ca Niger. Ikindi gihugu cyamirije kudashigikira gukoresha ingabo mu guteranije ni Chad, aho bo bemeza ko inzira za diplomasi arizo zikwiye gukoreshwa, ndetse ngo Chad ntiyiteguye namba gufasha gutera Niger nk'igihugu bisanzwe bihana urubibe. Chad rero yo yemeza yuko batoza gufasha canke batoza gutera igihugu ca Niger mu gihe basanzwe bafasha kino gihugu ca Niger mu bijanye n'ibiganiro ivyitwa facilitation. Tukiri mu bijanye n'ibiganiro ngo haboneke amahoro kuyu wa gatanu, Abdurrahman yarungitswe na Nigeria akaba yaratwaye igihugu kuva mu mwaka w'1999 ngo habe ibiganiro hagati yawe n'ubutegetsi bwa Bazoum gusa n'ubutegetsi bwa Ciani kandi gusa. Inyuma y'urugendo yagize muri Niger, uyu mutegetsi ntiyashoboye kubonana n'umukuru w'igihugu yatembagaje ubutegetsi ariwe Ciani. Hudson Cameron, inzobere mu vyo kwiga akarere k'uburengero no hagati mu bijanye n'umutekano, Center for Strategic and International Study African Program, aganira n'ikinyamakuru Al Jazeera yemeje ko kurungika ingabo zishobora gukwega kabi kabishe gusumba. Ati ikintu ciza co gushima nuko iyo kudeta yabaye itakurikije ndetse itakurikiwemwo n'akavuyo. Yongera ati ndibaza ko hakwiye kubungwabungwa amahoro ku bw'abanyagihugu ba Niger. Irungikwa ry'ingabo ryoshobora gukwega akavuyo kagoye gukontorora, ntabwo yoba ari inzira nziza yo gufata. Cedeao rero si ubwa mbere irungika ingabo mu bihugu ubu bwa hafi. Umwaka wa 2017 ubwo perezida wa Gambia Yahya Jammeh yanka kurekura igihugu nyuma yo gutsindwa amatora na Adama Barrow, izi ngabo zari zigiye gufata umuheto nawe arataromoka arahunga. Kuba Harrison yemeza ko gufata Yahya byari vyoroshe cyane kurusha uko bofatanije, mu gihe ingabo za Niger ndetse n'ingabo za Mali hamwe na Burkina Faso ari zimwe mu ngabo zarose imyimenyerezo idasanzwe ya gisirikare zayifashije guhangana n'imitwe y'iterabwoba. Rero bivyumvikana yuko bashobora kuba botsindwa ku rugamba. Inzobere zibona yuko ingabo
kuzirungika muri Niger byoshobora gukwegera iyindi mitwe yitwaje ibigwanisho ndetse n'imitwe nka Al-Qaeda na Islamic State kuduga cyane muri kiriya gice ca Sahara. Niger ni igihugu gisanzwe kiri mu bihugu bikenye cyane ku isi, ariko akaba ari igihugu kigira indwi mu bihugu vyimbura cyane ubutare bwa uranium yifashishwa mu gukora umuyagankuba, mu kuvura ndetse no gukora ibisasu vya kirimbuzi. Muri raporo y'umwaka wa 2022 yerekana uko ibihugu bigenda birushanwa mu bijanye n'iterambere ku giti ca muntu, United Nations Human Development Index yashize igihugu ca Niger ku mwanya w'189 ku bihugu 191 mu bihugu bikenye vya kirimbuzi. Muri raporo y'umwaka wa 2022 yerekana uko ibihugu bikenye yashize igihugu ca Niger ku mwanya w'189 mu bihugu 191. Kino kigo ca United Nations Human Development Index aho cerekanye yuko kino gihugu ca Niger ari kimwe mu bihugu bikenye cyane. Kubwa Sebastien Lecornu asanzwe ari umushikiranganji wo kwivuna abansi mu gihugu c'Ubufaransa, aganira n'ikinyamakuru AFP yemeje yuko Wagner ataruhara na rumwe baba barageze bagira mu itembagazo ry'ubutegetsi muri kino gihugu ca Niger. Vyumvikana yuko gutera Niger bishobora koroha. Naho Oleg Ozlov ku ruhande rw'Uburusiya we asanzwe ari umunyamabanga w'Uburusiya mu bufatanye na Afrika yemeza ko Uburusiya ataruhara na rumwe bigeze bagira mu itembagazo ry'ubutegetsi. Ubwo yaganira n'ikinyamakuru Radio Russia yemeza ko ibihugu vyo mu burengero vyoreka kuza biramenyesha ndetse vyagiriza Uburusiya kuba vyaragize uruhara mu itembagazo ry'ubutegetsi. Kubw'abanyagihugu baganira n'abanyamakuru batandukanye, nk'umunyagihugu yitwa Isufu yemeza yuko nibwo igihugu c'Ubufaransa cagaragaje kwimba ubutare mu myaka 63 yose ataro kintu na kimwe kigaragara bigeze bakorera igihugu, yewe ngo haba no kubaka urugomero rw'umuyagankuba mu gihugu ca Niger. Bakaba bizeye yuko itembagazo ry'ubutegetsi rigiye guhindura vyinshi yaba mu bijanye n'ubutunzi mu gihugu. Reka tubashimira ko mubanye natwe, subscribe, share, comment kuri Ivyacu TV.